ikiganiro twita ibidukikije mugitegurirwa na radio Kazoza FM ifadikanije na Communities of Hope COH mu mfunyapfunyo. Bakunzi ba Kazoza FM ndabaramukije ndabaha ikaze mu kiganiro twiteho ibidukikije. Ibidukikije ni tunga ry'agaciro ariko ryoroshe kononekara. Gukingira ibidukikije vyabaye ikibazo gihambaye kigomba guhitwararikwa mu Burundi. Mu kiganiro twiteho ibidukikije cuno munsi turinjira mu kurabira hamwe uruhara ntangere urwaruka rugira canke gogira mu kubungabunga ibidukikije. Turaza guca irya nino bino bibazo tugira tuti ni gute urwaruka goshobora gukora kugira ngo ruterere mu gukingira ibidukikije no kurwanya ibisanzwe bibigeramiye nko gutema amashamba, imiriro ya nyakanga canke itituka ry'ikirere. Kuri mikro muri kumwe na Lohita Flavia Citegetse hamwe na Alice Star kari ku mutima. Kugira turonke umuco kuri ivyo bibazo turafise umutumire Muheto Roberto umushingwa bikorwa mu ishirahamwe ABPH. Kino kiganiro mugishikirizwa na Radio Kazoza FM ifatikanije n'ishirahamwe Communities of Hope biciye mu mugambi waryo kibira turabahaye ikaze. Nkuko twababwiye muri studio ntituri twenyene turi kumwe n'umutumire Muheto Roberto ndakuramutse n'ngenda guhikaze. Ego cyane murakoze gose. Ego imbere ko tuja mwidonido ry'ikiganiro cacu mwo tubwira gato kubariko baratwumviriza ishirahamwe mu murongo canke mukurikirana ivyayo irya ryo nico rikora. Ego cyane murakoze cyane. Ego nko mwabivuze kazina kanje ni Roberto. Twishira amashanze turimo nkuko gira nshobora gutora izina ry'ikirundi bwadushoye usigura ubwo buhinga bwo kugutahura gushasha amagara y'isi n'amagara y'umuntu. Kuyabona nk'ikintu kidatandukanye bariko nk'ibintu bifatanganye. Hagati ni ishirame ryaje nikorera muri ibintu bifite amagara ari hamwe. Magaramwe niko no vyita magaramwe yuko amagara y'ibidukikije nko mubivuga amagara y'ibikoko n'amagara y'abana ari ibintu bigenda bifatanganye. Ivyo vyagiye biragaragara mu gihe tuko turabona ibibiza biko biraba muri iyi minsi haba ibibiza vya mpox tumaze ko turaca muri iki gihe mu gihugu cacu Burundi hamwe no muri bihugu bibanye hamwe no mu kiza cha COVID-19 cateye gose cateye isi bacaga mu myaka ya 2020 ku isi yose mwaro imvyage nta Burundi bitoko n'imigo bitakozwe ko cane gose ibihugu cane byarakozwe ko cane niho twasuye kandi gusura kwitera gasho gati harageze dusura kandi kwiyumvira gushasha uko two tumwe amagara yacu amagara y'ibidukikije ku bwabundi birafatanye ni ibintu bigenda biri mu ruhererekane rudatandukana nuko rero gushasha gutahura ubwo buryo bushasha gutahura amagara ari hamwe y'ivyo bintu bitatu amagara y'ibidukikije amagara y'ibitungwa n'ibikoko hamwe n'amagara y'abantu n'ivyo. Muratubwiye amagara ari hamwe y'ibidukikije amagara y'abantu y'ibikoko y'ibitungwa. Rero mu gutangura kino kiganiro nyakwa mutumire wacu mwebwe nk'urwaruka ni gute musigura ijambo gukingira ibidukikije? Ego gukingira ibidukikije jambo gukingira ibidukikije iyo hageze kuri sigura. Bisanzwe bivana n'abantu bikora bibwira kuko uretse ikintu kiranga igihugu cacu nuko ari igihugu c'abantu bemera. Iyo dushitse mu migwi y'abantu bemera turafise gire tubivuga n'ubwenge tuvyigisha. Iyo dushitse mu rundi rwaruka ruciye ubwenge kwita ko kwanonoseye ivyigwa turafise uko tubiyaga bivanye n'urugero rwabo. Aha tugiye mu vyo kwemera hari byo bita hari imigwi isanzwe ikifasha gukingira ibidukikije bivanye no kwemera kwabo bavuga mu cerekeye gukingira ivyaremwe. Hageze mu bye kuvugana ganira n'abantu mu vyerekeye byo kwemera. Hanyuma iyo dushitse mu rugero rwo kuganira n'abandi bahita ko babinonosoye bivaye n'urugero rwabo bivaye n'amashuri bize n'ubushakashatsi bwabo hageze mu bajije amagara y'abantu turabereka ati vy'ukuri bidukikije bigenda gutya ibiko biratosikaza amagara yacu amagara y'abantu kuko mu bintu bisanzwe bituma umuntu bavuga ati umuntu hari magara meza harimwo ibintu bidukikije uko niba bimaze kutotsekara birimo mu muco bita bidetermina bituma vyerekana ko umugara y'umuntu tugiye mu babinonosoye bo nyine turababwira ati mu vyerekeye mbega muco bita ubutandukana hagati y'ibitungo y'ibinyabuzima mbega bigeze gute bimeze ku rugero ruhe hari biriko birazimangana ko bizimanganya iki uko nkabone nkaho bajije gutanduka mu vyerekeye gutunganya isi aho gutunganya ifungurwa ugasanga hariho nk'imvyaro zimwe zimusanze aramaze kutikira
ze type y'ibinyabuzima cyangwa ibindi byose mu byose tubanza kubitahura tubanza gutahura aho turabiyaga mbitwe tubigayagira abandi cyane iyo tugeze kwiganira abantu bose noca tubanza kwishira hamwe rero muco kintu ahantu bati tugiyagira abantu bose atanu muducagwe twayagira tubabwira ati burya amagara bidukikije burya turayakingira dukingira n'amagara yacu nivyo murahejeje kutubwira novuga ko isiguro y'ijambo gukingira ibidukikije mbega kugira ukiri muto yinjire mu ntambara yo gukingira ibidukikije ubwo ni ikintu corosha si ikintu corosha abe namba mugaga ishoboka kandi gikunda burya iyo tuko turaganira n'abandi umuntu ashaka kwinjira turamubwira intambwe zitatu kubisanzwe yitwa ko yateza gutahura amenye kwanza ivyo arimwo mbega yari karabivuga we kavuga iki bakunda bavuze ibidukikije hageze mu biganiro canke mu nzamakungu canke ngaha mu Burundi hari intambwe zitatu yo gutahura ivyo bintu hariho ubwo ati je ndiko nkorera mu cyukuri kuko bihaduhanze ni byinshi haba umwuka uhema umwuka mubi bavuga ko ibice 99% by'abantu hema umwuka mubi hatwe tuba mu gisagara cyane tuba he uje mwuka twage turahema n'umwuka udakwije ivyangombwa hakari basanzwe n'urugero rw'ibintu tuteza kuca tumenya no kumenya gutandukanye gusambura ugati jewe vy'ukuri nkeneye gukorera kuri kuko kimwe cose gifise ubwaguke bwacu kubyo udashobora gukora mu byose ngo bikunde hageze rero ni intambwe zitatu n'ibintu bitatu bidukikije vuze bidukikije kenshi kwisho kunda kwigabara mu bintu bitatu bikomakomeye hariyo ihindagurika ry'ibihe gutakara kw'ibinyabuzima muri ico no kwita ibi bita umucafu wa indase icyo bita pollution mu kirundi cyo bari itituka y'ikirere no gutitura ikirere haba hashira ivyo vyerekeye gusuga inzuzi nzibi ibicafu ibiki bana ko kubisanzwe ukisimeze kubisanzwe nta gicafu na kimwe ukwisimeze ishobora gukora haba raba umuntu ngena mezero sikre ibintu by'umubigize umuntu byose ntibyakina kimwe gibe umucafu raba isikre gize igiti nta kira kimwe gibe umucafu no mucamaka nk'ishamba nta mucafu produce imicafu kubisanzwe biva mu bantu n'ibintu abantu bakoze nuko kuntu rero ivyo bintu vyatevye raba ikintu gisongera isiba rero kenshi rero biganiro cyangwa vyerekeye gukingira ibidukikije akunda kubigabura mu mpande mizo mpande zitatu niko akunda kubisamburamo hageze rero kimwe naco hari ibindi byinshi cyane babirimo naho rero tegeza kuza turagirana mbwa ivyo bitatu vyose birafisa aho bihwanira ko kimwe gishinjira mu kindi nivyo urumva twavuga ati si ikintu coroshe ego kubisanzwe si ikintu gihambaye ikintu coroshe ko yuzi neza yumaze gutahura neza ingaruka ziko zirahaba kuko urumva yuko umutima wawe tugumuri hahandi ukabona ndiko birononekara urava hasi ugatangura kwinjiramo mugaho hageze kwinjiramo ntuteza kugira ico no kwita kubanza nko kwirimbura kubanza kuraba neza ati mbege ibintu ngira nje muri gute kuko n'urugamba rudasanzwe kuko urumva bariko barabikora n'abandi bantu nkawe bariko shose ariko barabikora batabizi mbege gurushoye kubigisha uzohera he ubwirushoye kubibasigura uzohera he iyo umaze kubibona rero niyo ntambwe kenshi ubanza kugira ngo banze kugira kuko hafise intambwe nyinshi cyane kugira umenye aho uvugira umenye ivyo uri kurakora mbege uterera muki mbege uterera mu vyerekeye ubushakashatsi mukorekana ubushakashatsi bita la science uterera mu vyerekeye gufasha gushiraho amategeko n'amabwirizwa yitwa yukaza kubikingira cyangwa ufasha nawe gukora ibikorwa biye bituma ibikorwa turatubona ngo bagenda gusukura inzuzi bagenda kugira nizo ntambwe zitatu umuntu acamanza kwirimbira ngo ati by'ukuri namaze guhita mu bitatu mu byo no kwita ama secteur bitemwe muri izo zitatu cuva hitamo rero muri izo ntambwe rero zitatu kubisanzwe girushoye kubitahura neza umenye ati je by'ukuri na nkora nkande nkora gute yego mfatiye ku kantu waruvuze ngo umuntu no mwigisha ngo nkahera he nkakora iki shaka ucutubwira nibehe bibazo nyamukuru ubona bihari bijanye no gukingira ibidukikije ngaha mu gihugu cacu intambamye ubona zihari mu bijanye no gukingira ibidukikije intambamye ya mbere niyo nyene nako ndavuga no kutabona ko ari ibintu bifatanganya amagara yacu burya n'amagara y'ivyo bidukikije bifatanganye ni ikintu niyo ntambamye ya mbere ko turaganira n'abantu cambere na mbere abantu barumva ko ibidukikije biko biratosekara ariko kenshi ndikunda kwibona kubera iki ibintu biba bihanze umuntu dufate nk'akarubasanzwe hariyo nk'ikintu bakunda kuvuga yuko hari dufate kucerekeye kudafungura neza bagati none hari ikibazo cyo kudafungura neza uza kumutsigurira ko ibintu bidukikije n'akaro gasanzwe nk'umuntu afise ivyo bibazo yoza kumusigura gute ivyo bintu ariko maze kumwereka yuko burya cyangwa uko ituka gisi uzozo kumusigura gute kandi ayakararondera ngene afungura ariko maze kumusigura neza yuko ivyo byose bikunda kushura kugwanya iryo ituka gisi no kugukunira gafungura neza biko bifatanganye burya bifisa aho bihurira
kenshi niho rero iyo utashoboye kwifatanya bicaye guma ari ibintu biraho okay nivyo nosigura mu ncamake kuko ndi no kutabona yuko ibintu ko biraba bigufise kingaruka kandi afise ijambo rikora ubu tuma tubona umengo ibintu biri kure yacu akatari ibintu bitwegereye bidushobora gushikira umwanya n'umwanya yego nivyo kare watubwiye yuko uri kurabona ibintu biriko birononekara udashobora kuguma wicaye urashobora kutubwira ibikorwa canke imigambi witabira mu bijanye no gukingira ibidukikije ibikorwa nitabira ibikorwa canke imigambi ego bon ingirageje kuvuga mucerekeye imigambi nico nyene twe imigambi ya mbere niyo onye mucerekeye gukingira gutahura ngo gushasha amagara y'abantu y'ibidukikije n'ibinyabuzima mu ncamake vyose kuvyerekana ko ari ikintu bihwanira ahantu hamwe nico tunokwita mu gifaransa bita ni imigambi yitwa ko ari imigambi bita ko ari gukora ibintu biboneka bariko baravuga utitwa ry'ibinyabuzima baravuga ko ari ibintu biri byo bita gute bibangamira ubwo nyene ariko nayo ibindi bintu bibangamira atari ubwo nyene mugabiri bico bita indirect rero kubisanzwe mu bucereke bigotwe dukora nuko twashitsa kuri izo mpande zibiri bavuze ibintu rero biza kubibangamira ubwo nyene ni haje umuntu agenda gukoresha nabisi ucereke kuja gutitura isi kugirane kuyikoresha nabi byerekeye bitagutera pollution gusubira tukagikirere gutitura ikirere gutitura nyene ibidukikije bivaye n'ibintu turabisukamwo mucerekeye kuzana nk'agaturire gasanzwe ibiti mva mahanga bishobora kuza gutosekaza nk'ikindi kintu gisanzwe kiri ngaho ivyo nivyo kenshi tukunda kubona haye guca umuntu atera ngo plastique mu kiyaga bikaza kugira ikibazo ivyo nico bita biza kwibangamira ubwo nyene direct de facteur direct ivyo rero bikunda kesh kunda kubikorera ko muvyerekeye kugenda kubikorera kubwo nyene aho ubibona uravye mu kibano ukabanza ukara kwanza aho hano abantu babaye ukabanza ugatahura kwanza uko babayo kesh imitwe iva muri bo ukabanza ukabereka icica cyavyo no baca baheza gafata ingingo bonyene kugira ashobore gutangura kwitorera umuti aha ni ucuva ngaho wakoze ikintu kiramo hama ku ntambwe ya kabiri kandi ayo ntambwe ikomeye cyane gose ivyo byose biba kwere kuritunganya y'ibintu bimeze haba mu byerekeye amategeko mabwirizwa bidakurikizwa burya rero nivyo abantu benshi batabona mugabi bikunda gusongera isibe kandi bitso biko byo kuruta kurusha iyo biza kubangamira ubwo nyene hajerekeye mbega ubutunzi bwifashe gute mbega uburyo bwifashe gute mbega uburyo babishiramo bimeze gute bingana gute rero nco noca leta yuko tuzigenda kugenda guharanira no kuvugira kugira ngo ibintu bishobore gushigwaho mu vyerekeye ico no kwita buri myaka bihugu byose kanshi babifise nk'ibintu bategerezwa kubahiriza hari amasezerano mpuzamakungu baba bariyemeje kugira bashobore kuyubahiriza rero birasaba yuko ashiraho amategeko mu bihugu rero kanshi amategeko abahari arashigwaho mugani tunayamenye canke urwaruka gogo ni gushobora no kumenya ko ni gushobora gushikana ije ryabo kugira ije ryabo ryumvigwe rero kumenya kukuntu rero ibintu bavyubatse babihambaye cyane gose kumenya kunuza kwajisa ku bintu bya direct kuko navyo utagiye kwikorera shaka urayo urakora kuri ibyo bintu cyo ngo urikuraja kugwanya ngo gitituka ari kuja kugira ntaco bizotorera umuti utagiye gukorera kuri ivyo bintu biza bibumuzi wavyo nico rero bitino kwita rero mu byerekeye les pratiques les politiques nako mu byerekeye mu gukora mu ntangamara nababwiye yuko tuko turavuga uruhara rw'urwaruka mu bijanye no gukingira ibidukikije aho muherereye none mubona urwaruka rwo mu Burundi rurajwe ishinga koko no gukingira ibidukikije ego hago biyaze ko bigeze ku rugero rwiza cyane gose kuko urabona yuko bavyitabira gose n'ikintu bumva cyane gose ubibabwiye babitahura cyane gose ahaga intamba niyo nyene nahereye ko no kutabona aho bahera hari n'abariko barakora bariko baragira kandi vraiment n'ukuri bakora ibintu vyiza cyane ariko no kudagerageza gukora kuri ibyo bintu vyita yuko bitaboneka ubwo nyene biko birabangamira ibinyabuzima cyo kuri ibidukikije cyabe bituma haba ihindagurika gibiye kutabona ibyo bintu ngene bashobora kwikorera ko ibyo bintu bitaboneka kuko nivyo bintu bituma vy'ukuri ihindagurika gibiye riba kuko nk'akaro gasanzwe hosoka nk'itegeko nk'akaro gasanzwe rivuga bunyene ati imiduga yose yinjira mu Burundi ifise dufate mu gihugu ifise ntico no kwita imiduga yose yinjira mu Burundi hatsoka itegeko rivuga ati imiduga yose yinjira mu Burundi ifise ico no kwita itanyu gitoro ikoresha imiyaga nkuba uravyumva nta korizi zori hagora sana sozi nk'iteko nk'iryoye abantu bose baca birukira kuri iyo miduga
bacazana naho bashira byose donc nico no kwita ico ni ikintu batoreye umuti de façon indirect muri uyo mwanya tuzoba doje gutorera umuti ibibazo byinshi cyane byinshi hazoba hariyo kwanza kugabanya zote ko turagerageza kugabanya ivyerekeye icukura ry'ibitoro arico kintu cambere gikutuma kandi nico kintu bariko baranahandanira cyane gose mu nama mpuzamakungu gucirekeye ko ibintu nk'ivyo by'ibicukura ry'ibitoro bizuku n'ibindi byose bihagarikwa gose hakaza ibindi bintu byitwa yuko bidasongera isibe ica kabiri na kabiri nacu twose duhe mu mwuka mwiza kuko imiduga iri ngambwe imiduga yose ivyo byose inyigitora irasesa mu kirere cyo bita utipe no gwetagara umwanya butonya bituma particule atuma titura ku magara y'abantu bivaho ku isi ubunya ashobora kuba ari abantu miliyoni 7 ku mwaka bashobora kuba bicwa bahitwara n'ivyo batuma bipfa n'ingo bahitana no kuhema umwuka mubi ibi byose bituma bibuza umuntu kubandanya amererwa neza rero umva nishobora kwita ako nakora gasanzwe k'ibintu bita nk'amategeko cyangwa ni ibintu nk'ibintu naho bigira ku isi yose bajya bavanga urumva n'ubu bariko baraganira kuvyerekeye kuko urumva kenshi ingingo zikomako zikunda gufatwa mu vyerekeye mu bihugu bitwa ku vya rutura ifise ico bita uburyo bwifise baravuze ati niyo nk'ubu witwa gukuraho itegeko bwirizwa cyangwa gukuraho haya mataxe kuvyerekeye abantu bariko baragira vyerekeye koresha umuyaga nkuba uva mu zuba yaga nkuva mu vyerekeye umuyaga cyo bita energie orienne botangura kubikura kama taxe ubwo nyene byoce bihagarara byose byose bitangura guhinduka donc nivyo bintu aya mategeko rico bita rero ni ya ntambwe navuga ihambaye cyane abantu batabona mwavuze rwaruka rero ngaha mu Burundi cyashi ndikunda kura muri ubwo buryo tuvuze mu kintu tukunda kubona ubwo nyene byarindi bibabangamira ubwo nyene direct mye tubonesha amaso yacu ariko ntitubone nge tubonesha amaso binyegeje kandi rivyo bihambaye cyane gose nivyo mwavuze ko rwaruka rugeze ku rugero rwiza mu kuranga ushingwa n'ibijanye n'ibidukikije mubona aho mugeze amaso umuntu ari ko rurategurwa kugira ico kibazo kize cicarigwe gutegurwa sinobuye cyane kwara gutegurwa biragoye kuko turatanguye kubona nk'ubu nk'akare wasanzwe ibisata bitahora bibaho bisata mu vyerekeye muri kaminuza hehe hari ibisata bugurura kugira ngo biforme abantu bavyigiye mu vyerekeye gutora bafate ibibazo byo gufungura neza n'ihindagaruka ry'ibihe nukuri ntabe turavyeho bigeze turavye ibingingo leta zifata burya buri kubusa nko kurategurwa bukebuke habo kibazo nabo ni gute nabo boshobora kumenya yuko bari mu isi yahindutse isi yahindutse ko yiyumvira isi ifise ubuhinga bushasha isi ifise ubuhinga bwa none gutegurwaho ishure baraduhaye ubumenyi bamwe baramaze kuduha gucerekeye ico no kwita ubumenyi bukenewe ahubwo natwe kasigaye kumwe tumenye mwe turondera uko ngo ubumenyi two bushira mu ngiro turavye vraiment biriko biraba urugero biriko kandi n'urugero vraiment uburyo byerekeye gushikira ubuhinga bwa none bwerekeye nka connection internet isikayira ahantu nka hose deja hajye no kuri nk'umuryango watwuguriye kubandanya twiga neza cyane nivyo ari ikintu muvuze kinkabuye gato ati hari bisata kera bitari bihari ariko ubu bihari bituma twongereza mu kubijanye no gukingira ibidukikije tugarutse inyuma gato naho aho hambere hahise mu muco w'ikirundi hariho za kirazira genre nyinshi muri zo hari zigamije kubuza abana bakiri bato kwica nk'ibikoko n'utundi tunyabuzima uyu munsi muri yumvira yuko abana bakironswa uyu muco wo gusonera ibidukikije impande yo gukingira rero no gusonera ngerageje kuko ni ikintu gihambaye cyane gose burya ni ikintu gitanguye gusura kuvyukana na cyane mu manama mpuzamakungu n'ahandi hantu hose mucerekeye gusubira kugarukana imigenzo ya kera burya turavye neza tukagira ibidukikije cyaye y'ubunyabuzima byazanaye n'iterambere rishasha izana n'abandi bantu tukariko barondera iterambere ridakurikiza iterambere ritarama bwe ni abantu bambere barizanye burya turavye kuno imico yacu yari imeze turavye ukuntu barondera batondetse turavye ico no kwita les populations abasanga bico bita mu bihugu bindi bitabasanga butaka benshi cyane turavye ukuntu abarundi bari babaye bwa mu mirebereho kwa dufise ibintu by'icya kirazira n'ikibazo sona kuntu cari kikingiwe kera numva ni ibintu byose byagira no kwiyumvira gushasha kwiterambere tarama kwiyumvira ibintu gusambura ubwo nyene cyashire ni kimwe navuga hamwe kare yugeze ku rugero rw'abo bantu
yuko uraganira n'abantu n'abandi kimwe kenshi birakwiye harakwiye gusura kandi kuba no mu Burundi harakwiye gusura kuba ico no kwita ibyo vya kirazira gusura kandi kuba gutondekweshwa twe twese bamwe barakuze mugabo sinovuga ngo cane gose sinoshobora kuwemeza urugero bigeze ko mugabo za kirazira nzi kuzitakirike nyinshi cane gose nka kera aho bamubwira ati ngo wishigikere ngo cubiki bijya byose bijya byaviza gusonera utuntu duto tutunyamuza twikumenye ntaco tumaze ariko bufise mu cerekeye gutunganye kw'ibitego bigenda birasubirizanya bifise agamaro kandi ari ubuntu buto tutamenye ntaco bumaze nivyo kubisanzwe zakira zari zihambaye kandi birakwiye cane ko n'ubu no mu vyerekeye kwigisha usaba kwingira idukikije usaba gushigwaho ni navyo biriko biraravugwa cane gose mu vyerekeye gusubira kubashira aho hantu gusubira kubigarukana kw'isi yose kuko si vyo mu Burundi gusa no mu bihugu vyose byo muri Afrika ahanye muri Afrika yo hagati na hagati birivugwa cane gose yuko ivyo bintu vyafashije gukingira burya ko abantu basambura cane atari bajya abantu basanzwe baba hafi y'ivyo bintu basambura cane bazava hanze ni ivyo rero hari ni cane gose subira inyuma gato mwavuze ivy'ubumenyi ubu naho mwavuze vya kirazira hari ikibazo nashaka kubabaza mugerageje kuraba mubona mu mashuri mato mato nayisumbuye koko bahi ikibanza gikwiriye ibijanye n'ibidukikije ubunye ibaze yuko ari ikintu gihambaye bivuze kugira ico bita ingendo isanzwe kujamwo kibamwo yo kugira ngo ushobore gukinga ushobore kugirana ubu turavye urugero rushibishe turamaze kubona hariho nk'aba cuno kwita abigisha mu mashure mato mato nayisumbuye yahita ko yisumbuye bijya bitanga école fondamentale post fondamentale bose baragiye hamwe bafise urunani rwabo kandi vraiment ariko barabyigisha ku rugero rushimishije kandi n'amashirahamwe kenshi y'urwaruka ni hakunda gukorera gose arakunda gukorera cane gose mu byerekeye kubigisha mugani nco no kwita ntibirashirwa vy'ukuri ikintu twiye guharanira kandi gihambaye udakunda kuvuga n'ibya nye tabona bibangamira nuko vyoshirwa no mu vyigwa tusanzwe twiga vya misi yose birahari twarize kuva kera nari twariga vyerekeye ibinyabuzima mbe etude du milieu mu Kirundi mu yisumbuye agriculture mengo byari mo yari twiga ibintu biga mu ishure vyerekeye gutunganya isi kimugabo ni twiga vyerekeye icerekeye no kwita ubwo rugero rwo kubikingira navyo kwaramenye ko bitunganije batwigisha vyerekeye ngo bitunganije ariko rugero rwo kubikingira kenshi bikunda kwigisha mu byo bitari biri hanze y'ishure tubita les activités parascolaires ajya bijya bikorwa hanze y'ishure kandi bifasha abanyeshure cyane gose mwiciye mu yama club rero nivyo rero kwita yuko bihambaye cyane ko batara vya integra muri enseignement yitwari ya misi yose kitangura gutahurwa kuko ni ikintu gihambaye cyane gose kumva ibintu bigezweho kandi ivyo bitu biteza bihambaye gutara kwigisha abantu bakiri bato yuko vy'ukuri ibintu gukoresha amakara kugira bijyanye byo gutekesha ibyo byose biko birasambura ibintu mu nyine bakura bavuga ati ibi bintu biko by'ukuri ko biratwica reka dutangure kubihindura kuko nk'ubu nta muntu azigaye atabura kari kahe mu mwuka mubi nta muntu azigaye atabura uratikira kandi ukagwara ingwara ntumenye ibyo ari byo nta muntu azigaye atabura utabanje kubigishwa bisigura ukabibereka benshi bazokwitabuza kwitaba bamaze kugira ingaruka mbi numva ni ikintu cyo bita ko ari culture kandi ibintu bituma umwuka wacu umera nawe si imiduga gusa imibarabara n'ukuntu tunateka k'abarundi bateka bikemice 90% by'abarundi batekesha amakara bya byose byo kuri kose ateza kuba ariho umuti w'ikindi kintu kuko tumaze kubona rwaruka gwishwa mushe kwivyukira buranagerageza gushira ibintu byiza mu guteka gushasha hari ikintu ciza muvuze yuko twotangura kuvyigisha abana bakiri bato munsi tugatanga inyigisho zikwiye mugabo nka Constant bumaze kugira ubona hariho inyigisho koko ziharije kugwaruka canke bazitangira mu kivunga bose bakumviraho kuvuga nk'ubu unye ndavye uko birenganije mu karere mu zindi abandi rw'urwaruka mu karere kw'isi yose bagira barafise ukuntu bonyene bahora batunganya inyigisho za mugabo nta gitabo gihari cyo ngo inyigisho zigerekerejemo yego abantu benshi bagerageje gukora ubutaho buto bwo kwigishanya bacishije mu bishusho bakoresha ibishusho bwa bigisha abana mu vyerekeye ivyo bintu mugabo vraiment ntisiva ntuva ngo uri ku rugero rushimishije cyane urugero rwiza cyane by'ukuri nta nyigisho bitanga cyane gitabo citwa ko gihari ca gitabo mu abantu bose ngenda kuko kenshi mu gukura kwa imwe mufise igitabo cavuga ati igitabo nico nigiye mu gifaransa
kwese mu mashuri mato bati igitabo nico nigiye mu congereza igitabo nico cashobora kunyigisha ibi nibi habageze mu mashuri yisumbuye kenshi mu mashuri usanga afise mu mashuri y'uburaro wasanga ari ibitabo bizwi ahantu hose ko igitabo kucerekeye iki kintu utagisome cyangwa utakiravye nuwa wiza amashuri ni gute rero natwe ushobora kurushikira urwo rugero ni ibintu ikintu ciza uvuze kandi cyo kwiyumvira ko gihambaye kuko ico kintu kiyo gushigaho kubisanzwe nk'urugero rwiza wo kwigisha ico bito kuri standardize nk'abo bayigisha bagiye hamwe bashobora kuja hamwe bagakora nk'ico gitabo gatoya kukwigishanya kugira ashobore gushira standard kuko nabo nyine mu vyigisha mwese afata ikintu ciyo kandi afata ikindi ciyo mugabo ingisho nishobora kubimwe kugira ngo dushobore gushika ku rugero rwiza kandi dushobore no gupima ko vy'ukuri wakoze igikorwa gifadika umva twavuga yuko n'ibikoresho bidakwiye mu bijanye no kwigisha kingira ibidukikije umuntu ashobora ko ibikoresho bidakwiye mugari no mushobora n'ikindi n'urundi ruhande twoshobora kuvuga n'urundi ruhande rwerekeye kudatahura akamaro kavyo kubigira nkuko onye burya kenshi buryo bukunda kuza iyo umuntu akeneye gushiramo n'uburyo ntibikwiye nyene nkuko bikunda kuvugwa n'ubunye ari bariko baragerageza kududije kugira ngo uburyo birimwo byerekeye gusubira gushira imizo nyigisho byoshobora kuza buraduzwa cane gose yego nivyo onya nini mwatubwiye ibikorwa n'imigambi musanzwe murangura muri ABPH mbega nutuye tugorane nyamukuru muhura natwo nk'urwaruka rwiyemeje mu bijanye no gukingira ibidukikije hano mu Burundi jewe ngerageje kuraba mu iyo ntango imweruka ya mbere duhura nazo cambe na mbere no kuronka buryo rundi rwaruka bitahura co kimwe nkamwe ibyo biragoye niyo ntambwe ya mbere kugira ngo ushobore kugira aho ugeze teze gutahura kwanza uko rundi rwaruka rumeze intambamye ya kabiri ego burya amashira menshi y'urwaruka niyo akunda kugira ikibazo c'uburyo kurashobora kugira kwegeranya uburyo bwashobora gukora ivyo bikorwa bifuza gushikako iyo niyo ntambamye ya mbere ibaze kunda gushikira urwaruka ko ni inzira itoroshe kugira ushobore kuronka uburyo bushobora gufasha gukora ivyo bintu uriko urakora niyo ntambamye ngasi no itakari ya mbere kuko burya intambamye ya mbere ni kuronka abantu mushobora kwicara hamwe mugakora hamwe cambe na mbere bityo karabakorera bushake ikintu kitoroshe urashobora kubaronka mugabo burya ari nico bintu kwita kuronka kuko ntibica bisaba kuba ufise ubumenyi gusa bwo mwishure bisaba kuba ufise ubundi ubumenyi bwita yuko wisangije ko ufo kumenya kenshi dukunda kwibaza yuko ubumenyi utarose mw'ishure cyangwa ubumenyi byo bintu batwigisha muri kavyo bishobora kutubeshaho ariko nitwibuka ko ari ingabirano zindi twa dufise iruhande kumenya rero kuburya kufise abantu badatahura ko bafise indi ingabirano iruhande atari ijya gusa bigiye misho atari yantu bigiye mw'ishure burya niyo ntambamenya nyine ishobora kuba ari muzambere kugira ngo mushobore kuja hamwe mu rwaruka mukorere hamwe ikintu ciza kutaja hamwe wa synergie kurondera aho mukorana musanga ivyumviro bashobora no kubikora ku rugo rugero kubwo gukora ushaka ntamani baza ko ibindi ni byinshi cyane ntambamye zizoba nyinshi cyane mu nyuma hageze rimwe kurumva harigiye nk'ubutanga gusigura nk'ibyo bintu bitaboneka nyine mu bintu bitaboneka mu bintu bitaboneka nimba niko no vitamine bitaboneka mugabo mu gifaransa bita ngo les facteurs indirects icyo rero ni ikintu kitugomba kutubera intambamye bose batahura bo nibaza ko intambamye ya mbere nagize zishobora kuba ari nyene gusigura abantu ko ivyo buryo ibintu biko birabituma atari bijya tubona gusesha amaso intambamye ya mbere twanagize n'iwacu no kubanza kwisigurira abantu twaramaze amezi hafi 8 hafi tukuma tworganiza ico bita guhurira hamwe rwaruka cyo bita les ateliers de sensibilisation kugira bashobore gutahura ku vy'ukuri bidahangamiye bibangamiye atari kenshi ikindi naco no kuri dushobora kubona nuko tutarasoma tumenye ico no kwita kuko kugira umuntu akora teza kuba afise ibiharuro fatiro kenshi ndukunda gusomera izo ngingo biharuro fatiro kugira ngo tushobore kumenya ngene dushobora gukora kenshi ndukunda no gupima urugero ivyo twakoze ko bifisa urugero rwiza nivyo hama tuvuye gato naho kugwaruka kubijanye naho n'intwaro hamwe n'ayandi mashira hamwe mukorana gute muri iyo migambi yanyu gukingira ibidukikije yego cane ego murakoze cane gose kucerekeye kamere ku ntwaro tino shobora ko intwaro vraiment n'ukuri ku ntwaro vraiment kucerekeye inzego zibijeru canke iki jeho maze guca n'abantu vraiment bugurutse na cyane hageze gukora ku ico kintu cireke ku byo bintu bitaboneka kuko baranabibona gose cyane ko niwe bashiraho amategeko
baraza amategeko bashize mu gatare karubahirizwa baza amategeko bashize mu gatare karakurikizwa rero kenshi rero iyo babonye n'umuntu anabitahura ivyo bintu baranaryoherwa cyane kumva ko ari umuntu yoza no kubashigikira mu cyo kintu mukuza kubatahutsa kuko abari hahereye barabijana mugabo urugero rw'abajeje intwaro ruratandukanye hari abari hejuru hari n'abajya bari hasi burya n'abajya bari hasi n'abantu bambere bakomeye gose ico bita bajya abandi batabari so batari mu dukingira idukikije nabo birakwiye ko babimenya birakwiye ko bamenye ibintu bimwe ingingo ziba zihari zafashwe ubunye riko aratunganya gishasha ico no kwita amahangiro ihangiro mu cerekeye gusubira gukingira ibinyabuzima nk'ihangiro isi yihaye ati niva gushika mu 2030 dukeneye yuko ibintu byose bitosekaza ibinyabuzima byo vyahagaze ibinyabuzima bihagare gutosekara hamva mu 2030 gushika mu 2050 tuzobe tubayeho n'ufite no kwita en harmonie tubayeho nyine neza n'ibinyabuzima tagiti tukatacisha ikindi tubayeho nyine mu bunywanyi bwiza niko no vyita rero urumva nk'ubunye rero mu bihugu kenshi batatara kuzana nk'ingingo bashiraho ngaha bashiraho kenshi rero nabo iyo baje kuzishiraho barabura abo bantu baza kubashigikira habizo nzego ziko turabishiraho kurumva nabo nyine barakenera uburyo kugira ngo baramubiriza ubundi buryo buva handi butandukanye ninaco kirgo nabo bariko baragerageza kuja hamwe yabihugu birimo mu karere kugira abandanye basaba yuko hoshika mu buryo bwinshi yuko nabo bantu batereye nk'abantu bashaka batereye mu gutitwa y'unyabuzima bashoboye kwenjekta ibintu byinshi kugira ngo intwaro nazo nyene zishobore kugira uburyo kubanda bushikana ahantu hato hato nukuniro mwiregeje kuvuga muri mu nzego zitoko zifata ingingo n'izindi hari no kwita n'urundi rugero rw'abantu bajeje ko bikurikirana ko biko biraba birashigwaho mu ngiro kurumva nk'ubunye ko aravuga nk'imyongo riki yatituka canke iragira bajye abantu intwaro hasi bashobora batazi nk'iteko bari hari rikingira aho hantu kuko urumva n'ingiye atituka n'amazi yose arashobora kugira ikibazo ukirekeye usubira kugira access kuri amazi bita ko bacukura hari hasi nivyo nyine ushobora kuvuga mu ncamake hamwe ushireke yandi mashira hamwe nayo kucye mashira mu rwaruka vraiment no kuri ntawo kwiduga vraiment barumva cyane guse gukorana n'abandi cyane cyane n'andi mashira hamwe sanzwe hari ngaha anye burya intambamego mariyo nyene kutabona neza ukuntu twokorera hamwe kuko kenshi mengo tuko dukora dusanzaza kuko nitunitaho no kumenya n'ibintu ntwaro zashizeho mu byerekeye kandi nawe aranatumbiranira bagatumira n'izindi mashina yageze gushirwaho imwe n'izo ngingo kugira bigira hamwe ukuntu dijaho rero kenshi rero turakunda cyo twibagira kizo ngingo uya zitaboneka tukuntu twotara kuzitorera umuti babashizeho inco bita une stratégie kugira bashobore kubikuraho kenshi rero stratégie ni bakunda kuzikurikiza ico kibazo gihari n'amashiramo bahari ntibabana zizi barazibona baziheruka bazishiraho baca biherera ngaho yego mu ncamake rero banandi mashiramo asanzwe akora muri ivyo bintu arugurutse vraiment naho bikikundagurana hageze naho ku mashiramo kenshi afise n'ububasha bwo gutanga uburyo navyo bisaba ubundi buhinga nico kikunda kubera n'intambamenyo rwaruka kurumva yuri mushasha muri ivyo bisaba ubundi buhinga gushobora kwegera abantu bandi batanga uburyo mbere guhinga bundi rero ngo munyuro mindi canke ibindi bibindi bisaba ubundi bwenge n'ubundi bwenge mbwa bisaba kugwana kumenya guhura n'ibihugu kamenya kubicamo nibaza ko riyo hindara ashobora kuba intambamizi korana n'andi mashirahamwe cyane cyane amashirahamwe yitwa kariyo ashigikira mu byerekeye uburyo n'ibindi byerekeye bumenyi nivyo mwatubwiye ko mutugorane nyamukuru mukunda guhura natwo ni imwe muri utwo tugorane ari kuronka urwaruka mu bitahura kumwe mbega ntivyo biva ku kudatahura neza akamaro ko gukingira ibidukikije hoho mu bigenza gute kugira by'ukuri musigurira abantu mushoye kuronka n'abandi nivyoroshe amashikazo gikomeye gose kandi murakoze kuri kuvuga ngo tubitahuza abandi ntivyoroshe harageze igihe burya abo bitahura kumbara vyumva hageze vraiment gukora ku bintu biboneka byahita kubiboneka ariko batitura vraiment baraboneka baragaragara ariko natwe mu gukora kenshi ntidukunda gushiraho ico bita dukora no gufita mu kajagani ntidushiraho ukuntu twokora mu kintu kimwe tuvuga ati baseka tuyatake ku kintu kimwe n'umusaba ari karakora kuri kiriya cyasimbira hari yarishira hamwe ari umuntu umwe cyane yishira hamwe rimwe bishe kugora uzavusa atamuti n'umwe kintu kimutoreye hamumva ni nkuko uja gutangura inzu ukayubaka aheje kwa kumushinga cyo kaniri ko gutangura iyindi nzu kashuza kandi kuri ukazosanga ufise nk'imishinge nka 10 yamaze atigeze aheda
ni nk'ivyo niko novyite ntambamye ya mbere nuko kenshi turiruka tugasanga niko turagira icohoye aho umuntu dukunda kugira intambamye niyo tugeze kuja hamwe kugira ngo tangure kuvuga hamwe tuganirire hamwe ikintu twokora natwe ngo rwaruka ucereke gutorera umuti ivyo bintu bitwa yuko bititu ibinyabuzima mugabo tutabonesha amaso yacu ubwo nyene byerekeye ibyo bindi cyo bita les politiques les pratiques les politiques nako zoba zihari kurunzo ushobora gushika mu ngire kurunzo kurikiranwa kurunzo bame kurunzo ushobora gutuzo ku rugero rwiza bivanye n'igihe tuba tugezemo nibaza ko izo mpamba tuba tugira igiko dukora turageza kubasigurira n'ukuri n'ivyoroshe ntabeshe vraiment gushika kuri stramaza amezi hafi 8 yitwaye turimo harageze igihe turavuga ati vraiment tuzoza turagerageza ukiye guto turabifata ya mbwa n'ivyoroshe barabaronse ariko yego cane bariho vraiment bariho bitari bake none ni impanuro zahe wotanga ku bandi bifuza kwitanga mu gukingira ibidukikije ego je manuro ni zinka kwa kundi twahera ko no kwanza ego hari munashobora kuba vyumva y'ukuri kavyifuza kandi bikeneye kandi ikindi naco dukutakunda kwibagira ruko burya nuko rukena no kwita nakazi burya ni ikintu kigitunda ganirwa ko cane burya nuko burya gukingira inyabuzima si ikintu woteza gukora mu mwanya wawe bito yuko umwanya wawe uri libre nikintu kwateza gukora hariyo rwaruka uvyifuza ko rukora buri gitondo ari bavyuka bakora kugira ngo ibintu bishobore gutorega umuti ibintu nibe bishobora gutorega umuti ategeza ko ari abantu bavyuka misi yose takindi kibaraje ishinga atakindi kibavyukanye bavyumva burya rero umuntu ashatse kubahanura nk'abo bantu kugira ngo ushobore gushaka urugero bisaba gutahura za ntambwe zitatu kuko bavuze ibidukikije biba bitandukanyemo haba ihindagurika ry'ibihe tukajya ibinyabuzima hamwe ni gutakaza rw'ibinyabuzima hamwe n'itukagiye isi na pollution ivyo bintu bitatu ushaka vraiment gushobora gushika ku rugero rwiza ugati jewe nkeneye kubibamo nk'umuzima ganje ga misi yose tuzokunze gutara ibyo rugero bitatu hamaze kuvyinjiramo niho umenye ibintu biranga birangwa ni iki mbega nuwe bumenyi nuwe nco no kwita nuwe bumenyi burimwe ubunya bamaze kugira ko mu gutahura ivyo bibazo umaze kubimenya nucumenya ni kuruza gukora ko udafise ico bite biharuro fatiro hari n'abagwaruka jujuka ati ko mujina bora katabi haruro fatiro nkuna bwati jinda ndavimva ko ndabikunda kandi ngine kurondera ibiharuro fatiro gikociyo kacamisi so kurondera ibiharuro fatiro kugira bimurikire abantu bafata ingingo kubera ufatira nivyo bimurikira abantu bafata ingingo kandi bimurikira abantu bashobora kugira ico bakoze hasi mu vyerekeye kugabanya ivyo bintu hama kandi kaca bigaruka nya abantu baba bakoze ivyo bikorwa barasura kandi bakaza kumurikira umuntu afata ibyo ufatira ati byanyu bimeze gutya nagaca sura kandi gasura kandi kwa meriyo uko babihambaye katabana nizo zindi hamwe zatahamenya hakorera ukorera he neza neza ukorera mu bikine za uri korera mu gufasha gutanga ivyo biharuro fatiro uri gukora mu vyerekeye gufasha cirekeye n'ivyo bintu kugwanya ibintu bitaboneka yitwa ama politique cyangwa mu vyerekeye kuja kuvyukuri kugenda ngo niminwe yacu mu vyerekeye kugwanya ibintu tubona rero vyerekeye biko biratiturisi cyangwa biko biratuma haba hindegaruka ry'ibihe niko no vyita tugo turegereza gusozera kino kiganiro ariko ari ikintu nipfuje yuko ruganda kwaje mbega kuri mwebwe nubwo heruhombo ubona guza mu gihe urwaruka rutaronkejwe inyigisho kubijanye no gukingira ibidukikije cyangwa rutitwararitse kuko ari ikintu uvuze ngo umuntu akeneye guterera cyane mu gukingira ibidukikije avyuka zikari cagira kore ntabifatanye n'ibindi bintu ubona uruhombo boca ruba uruhe kubisanzwe kugwaruka kubisanzwe iyo tuvuze urwaruka kenshi birakunda kuvuga n'abantu kenshi usanga n'ijisho ryawo ntigitwa yuko ritobarira aba un peu no kwita corrompu gatonya ikintu gica kihaba harabura ico bita mu kirundi nko no kwita gukoresha nabi tunga ry'uno munsi tumvira itunga ry'urwaruka ry'inzaruka zizokurikira cino bita mu gifaransa kiti international ikintu kenshi nk'ico onye urwaruka rutabimenyeshwe ntaco ntibizigara bimenyeshwa kandi rega none beho ibi biriko biraba ubuvuzi hindeguruka y'ibintu nta n'umuntu afise akingiwe uri he uri mu gisagara cahe imyuzurira gutera uri Paris uri Autriche uri he ahantu hose uri ntankeka urashobora kuba amazi arashobora gutwara cyangwa agirana ahura n'ibibazo rero kenshi urwaruka rujamu bwira rushoboye kubaza ubwira ati gusaba ubwira abo bantu bariko barakora ivyo bintu ati none rabo ibintu uko muragira kuko bo bariko baragenda kandi bo bariko ivyo biriko bituma haba igihe tituka barabikuyemo inyungu rero mbwire urwaruka rudashizwe mu nico kintu nico kubahirizwa cyane kumenya kuvugira inzaruka ziko zirakurikirana
ko twe turi rwaruka bitwa ari abantu bariko barafatise ko bagifise n'imyaka 40-50 yo kubaho ngaha mbega mu myaka 50 bazaba bageze ko bavuga ngati ubushuhe buzaba bugeze kuri urugero no musimbi ishushe nko tuvyumva two turabona ubuzima bushushe nko kubonye ingwara ziko ziravyuka kwera ubushuhe bwinshi mbega buboni hagera bizoba bimeze gute hageze ko bafata ingingo hageze ko babaho nabo bizoba bimeze gute ko naco bazoba gifise kandi ibyo twita kare les ressources naturelles ntiziri illimité zirafise aho zizogarukira mbega nizakoreshwa n'abatimvira inzaruka zizokurika zibaho gute isi niyatituka bazocafungura gute isi niyo reka zizoshagenda gute mbega ikirere ncabacononeka bizoca bigenda gute igisenge c'isi gikingira igisenge cyamaze kononeka bizoca bigenda gute nivyo byose bibazo rero kubisa n'urwaruka rudashizwemo kuko nibo bariko batanga kwimvira kazoza kabo kazoza kamba kakashashwe kuhaba bashatana kuvyumva kazoza nako none ubona arakaye mu gihugaruka go kwijukira ibikorwa byo gukingira ibidukikije hano mu Burundi mu kurangiza ikiganiro cacu kazoza kubakara ko nyene hari ibintu bakunda kwamiza mu kanwa iterambere rama ngo gukingira nk'ibyo byose yerekeye gukinga hari abantu bashoboye gumiza mu kanwa tangingo nyazo zifatwa kandi ibintu bimwe bibandanye byononekara kubisanzwe yo igwaruka rumaze guhabwa ijambo rimaze gushika kuri urwo rugero kandi vraiment bazi ko rugeze ku rugero ruhambaye gose kuko vraiment sinibaza kari inama y'abantu bakomakomeye naho niho baba bahaye ikibanza biko birafata intumbero abo igisigaye naho no kubasaba ko vy'ukuri ibyo bintu byemeza bigenda ko kenshi ibintu byemeza yama leta y'ibindi yaba amaleta atandukanye yose kenshi bakunda kubikurikiza bigarukira mu majambo no masezerano gusa nuko nico kenshi y'ugwaruka rero maze kumvirizwa baranabibona kandi wowe cyambere bamaze kubona ibyo bibazo byose biba bihari bakura babibona kandi baca bakura bumva ko nibazo bariko rafata ingingo ejo canke hirya ejo ko nibazo kwama rugwaruka imyaka yose nibaze ko bamaze gushigwaho cane ariho bazoza kabifata mu ntoke ko novyita kandi gushimire cyane ego cyane nawe murakoze kuba ariko baratwumviriza murumva yuko rumwe mu rwaruka rwa hano mu Burundi rurerekana ukwitanga gukomeye mu bijanye no gukingira ibidukikije imigambi yabo ivyumviro vyabo hamwe n'umwete wabo birerekana ko kazoza ku Burundi nako nyene gashingiye ku buryo rwaruka ruzobandanya kwitaho no gusubiza itoto ubutunzi kama naho utugorane tubandanye kwibonekeza umwete n'inkomezi bafise birerekana ko hari inyishu zirame zishobora guterera mu bijanye no gukingira ibidukikije ni nonga rero ikiganiro c'uno munsi cacu twiteho ibidukikije kigarukiye dushimire cyane umutumire yaduhaye insiguro zitomoye kandi zirashe Muheto Roberto ndagukengurukiye yego cyane nawe murakoze cyane ku butumire yego tubashimire namwe mwese mwadukurikiranye Lohita Flavia Citegetse ndi kumwe na Gisata kari ku mutima twabashikirije kino kiganiro tubifurize kubandanya muriranirwa mu byanyu no mu banyu